bakunzi ba CANAAN TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Data kandi ugira neza, watugiriye neza mu kuduha Kristo umwana wawe, wadupfire ku musaraba kandi atume duhindurirwa amazina. Uyu munsi abamwizeye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Turahiriwe Kristo umwami wacu ko tugufise ku mukunzi, uhora iburyo bw'intebe y'Imana utuvugira buri munsi. Mbega urwo rukundo, mbega iyo neza, uragahezagirwa mwami. Izina ryawe nirikomeze gushimwa na bose, mu izina rya Kristo Yesu senze gutyo, amen amen. Ego twagira turabire hamwe abansi bane bagwanya ukwizera. Hari abansi bane kandi abo nukuri iyo ubanesheje ugendera mu buzima bwo gutsinda. Iminsi yose ugendera mu ntsinzi kandi ubinkora mutima y'Imana. Reka dusome mu Baheburayo igice c'11, dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Amen. Rero abo bansi bane bagwanya ukwizera, umwasi wa mbere n'umwasi yitwa gukekeranya. N'umwasi wa mbere w'ukwizera. Umwasi wa kabiri ni bicantege. Bicantege. Umwasi wa gatatu nukuraba kubiboneka, kubigaragarira amaso yacu. Icanyuma ni ukwiganyira. Kwiganyira nasanze ni umwasi w'ukwizera. Rero tubanze turabe ingene uyu mwasi akora. Uyu mwasi wa mbere ugukekeranya. Umwasi wa mbere yitwa gukekeranya. Urumva umusi abana ba Isirayeli bagenda gutata. Umusi Yoshua atuma bajya abantu 12 bo mu miryango 12 ya Isirayeli, yarabatumye ngo bagende kuraba igihugu Imana yababwiye uko kimeze. Baragenda barakibona, baravuga ati basha ibi bintu. 10 muri bo baravuga ati ibi bintu wapi. Bakekeranya icyo Imana yavuze. Kandi Imana yababwiye ngo ndabahaye igihugu, ndabahaye CANAAN, ndabahaye igihugu gitembwa amata n'ubuki. Ariko babiri muri bo, umuntu yitwa Yeshua na Kaleb, bobo baremeza 100% ati igihugu ego kirimwe abanaki, kirimwe ibigatanya, kirimwe ibigatanya, ariko ico tuzi neza tudakekeranya nuko iyatubwiye. Haleluya. Iyatubwiye ntibesha. Bo ntibakekeranya, baravuga ati twebwe Imana yaravuze kandi ko yavuze ntizi kubesha. Haleluya. Ntizi kubesha, ibyivuze irabikora. Ntibakekeranya. Haleluya. Ntibakekeranya, barizera 100%. Kandi murababa kubera kuraba n'amaso. Aba bandi 10 baritegereza abo bantu ngene bangana. Iyumvire gushika naho bo baca banavuga. Umve ingene kurabisha amaso ari umwansi mubi ukwizera. Baravuga bati twabonye ari bigata, twe twibonye tumeze nk'inziga imbere yabo. Twabonye tumeze nk'inziga kandi ngo kandi n'ikindi giteye n'ubwoba ngo kandi nabo ngo niko batubonye. Ntibigeze bavugana.
ntibigeze bavugana n'ijambo na rimwe kuko babikora banihishije, ariko baremeza yuko bibonye ari inzige ngo kandi ngo n'abo bantu ngo niko babibonye, ngo niko babibonye. Urumva rero, urumva nkaho biragoye cyane ingene woshobora guhimbara umutima w'Imana, ko twabonye ko ari ukumenya ngo neza udakekeranya kwica Imana yavuze izogikora. Kugikekera, umaze kugikekeranya, urumva umwasi aba yamaze kugira iki? Kugutera. Kandi natwebwe mu buzima bwacu haraho usenga n'ubuhanuzi bugasohoka akabwira ati ibintu Imana ivuze yuko igukuye imbere ubu bugaragurimo, iguhaye akazi hana akabwira ati ibi vyoshoboka gute, ibi vyokunda. Urumva wamaze kwishingira akarimbi, umwasi yagushingiye akarimbi, wakekeranije, ariko ubundi ucuvuga uti nta jambo ry'Imana ribura ubushobozi, ikivuze ndacizenze, ukagendera ugasenga unavuga ati Imana ndagushima ku kazi keza wampaye, ndagushimira Imana ko nzokaboneramo umugisha, ndagushimira ko nzokaboneramo iki? Ibyiza. Haleluya, haleluya. Murumva aba bantu babiri, uyu imigwi ibiri y'abantu, urumva bamwe bakekeranije ijambo ry'Imana, ntibizeye ijambo Imana yavuze, kandi banarabishije amaso baravuga ati abantu twobanesha. Ariko muraba abandi bavuga ati twebwe Imana niyo yabitwishimiye, tuzobajya nk'abajya umutwe, nta nico numva nibona hagarara n'imbere yacu. Haleluya. Ati ntibohagarara n'imbere yacu. Rero ibicantege navyo, nk'ubu wewe ukanasenga ukumva vy'ukuri ko Imana ivyo Imana yakubwiye ukavyizera ijana kwijana, ariko ukaja wumva nk'undi muntu akubwira ati wewe ubona bishoboka gute? Akarorero nk'Aburahamu aravuganye n'Imana neza yuko ari sekuruza w'amahanga, azovyara abana bangane n'inyenyeri zo kwijuru. Imana iramubwira ko abana biwe bazongana n'umusenyi wo ku kiyaga, ariko umugore wiwe igitondo kimwe amubwira ati hewe webona ibintu bishoboka, raba imyaka amaze, raba imyaka amaze. Ati we ntubona ko Imana yatubeshe? Ati canke yagombye kuvuga ko ushobora kubyara ku njoreke yanje? Aburahamu kwizera kwiwe gucigwa intege n'umudamu wiwe, amuca intege amwereka imyaka. Ukwizera kuratakara, kwizera kuratakara. Kayobu ati wewe irabe, uracizeye iyo Mana? Uracizeye iyo Mana? Raba ingene abana baraguhekeza, ibintu byose byaragwenze, kuraba ingene ugayinuka, raba ingene umeze, yituke. Ibicantege bigwanya kwizera, ariko Imana ishimwe ko Yobu atigeze yemera ibicantege byose yahuye nabyo mu rugendo rwiwe, yarabyanse, yagiye akomera. Ariko Aburahamu yaraseze. Aburahamu yagize iki? Aburahamu yaratevye aremera, yemera kuvyara ku nshoreke. Hanyuma ibibazo kenshi iyo umuntu yemeye ibicantege bikamunesha, bimugirira ingaruka atari nziza. N'uyu munsi ingaruka iracyariho mu ruvyaro rwiwe, kubera gucika intege. Haleluya, haleluya. Ariko urabe Yobu, ngo Imana yaciye umuhiki, yamuhaye inshuro zibiri ubutunzi yari afise, ngo n'abana yamwongeye, yamuhaye abana beza basumba ba mbere. Kubera iki? Kubera yanse gucika intege. Ikindi naco kwiganyira muntu w'Imana, ukabona wewe huye n'intambara,
hama ukicara uri kuriganyira, menya ko atawe ushobora guhurira n'Imana, ntawe ushobora guhurira n'Imana. Ariko uraba abantu baba mu mashimwe, naho baba bari mu kibazo kimeze gute, akicara ashima, Imana inyarutsa kwishura. Ariko igihe wicara wiganyira, wicarurira, wicarurira, Imana byerekana ko Imana wabonye ko atabubasha ifise bwo gutabara. Ariko igihe ushima, uravye nk'abahungu nk'abasore Paulo na Sila, bari mwibohero, bari mwibohero, bagiye mu mashimwe ntibiganyira. Imana yaciye yihuta, ituma marayika wayo atihuta, ufungurira abana banje. Rero muntu w'Imana, icyo nokubwira, irinda ababansi bane, wirinde kwiganyira. Niba uri mu kibazo, shima Imana. Niba uri mu kibazo, ibwire ngo naho bwije, haleluya, ngo naho bwije ejo buzoca. Amen. Uti ejo buzoca, naho uyu munsi igiti ngo coba caciwe, ariko ngo hasigaye ibigishitsi, imizi, ngiyo yumvise amazi ngo kirasubira kigatoha. Wewe ugumana ivyizigiro, wirinde kwiganyira, kuko kwiganyira bituma bibuza Imana gukora, kuko uri kujera hejuru umugwanizi, kandi Imana aba ikwiye gushigwa hejuru. Rero aba bansi bane ubirinde, kuko n'abansi bukwizera, kandi iyo bamaze kukuza mu buzima bwawe bisigura ko bigoye kushika mu mugisha Imana yaguteguriye. Ariko iyo parvenye kubanesha, haleluya, iyo parvenye kubanesha, umugisha urawinjiramo nta kabuza, kuko ibi nivyo bigwanisha umwasi akoresha kugira ngo akubuze kunezereza umutima w'Imana. Ko twabonye neza ngo ko ukwizera ngo nukumenya gose, pana buhoro buhoro, ivyizigirwa ngo udakekeranye, ngo ntibizoba. Ico Imana yakubwiye usenga, uvuge ngo Mana ndagitegereje, nzi kutabesha. Ico Imana yakubwiriye mu buhanuzi, umenye ngo ntibesha. Yavuze n'yikwizerwa, ijambo ryayo nta na rimwe ryigera ribura ububasha. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Shimagizwa Muremyi w'ijuru n'isi, ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe. Shimagizwa Mwami Imana, ko ku munsi wamutuburira kugira ngo duhere mu buzima bwo gutsinda. Ndasengeye abana bawe bazokumvira ijambo, Mwami Imana, bashikamishwe no kwizera, kuko ukwizera ni ikigwanisho gikomeye, kandi niyo maboko yakira amasezerano yawe. Rero birinde umwasi wabo, kuko umwasi yamashaka kutubuza gushika mu byo watugeneye. Shimagizwa kandi wubahwe, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.